abonye video yarimo atuka umukobwa bita Queen yagiye kuri status yiwe yandika ko avuga yuko ngo uyu Queen ngo yatuse perezida bagomba kuza mu Burundi ngo mwe muritegura baciye bahurira kuri live hano uwo Queen naramubaza ati nyereka ivyo bintu aho nabivugiye ngoja gusa ngo naravyumvise ati nyereka aho biri kugira ngo sinzozira ubusa ngo naravyumvise mu gihe uzi ko ibintu utabifitiye ivyemezo uwo muntu atabivuze ukamaki ukamushyira kuri station gwagomba ve hanze ngo aje ngaha mu Burundi ngo mwe muratangiye biba bisa nkuko umucishije agato uwo Neri niwe yapfungishije uwo bita Sharon Lee amupfungisha mu Burundi yari yivuriye muri Amerika uwo Neri niwe reka korera iterabwoba sitwaje ngo niwe mu muryango w'abakuru ngo niwe mu muryango ngo w'abadukuriraniriza kuvuga amajambo hari kugira ngo nagira bo bikomeretsa ngo niwe mu muryango w'abakuru ariko abakuru ntabwo bamba ku butegetsi mu gihe abo bakuru bazoba batagihari uyu Neri azobibazwa kandi uyu Neri azopfungwa uyu Neri azohura n'ibibazo icyo ngomba kuvuga rero uyu mukobwa Queen nahura n'ikibazo kuba ari ibintu Neri ariko agomba kuminzizamo bya politiki uyu mukobwa ariko arabimwankira atereka agiye kushira mu bya politiki hakagira icaba sinibaza yuko umuryango w'uyu mukobwa uzoceceka kandi abantu bose ariko akonera ikibi yongera hahaza yitwaje ngo arazwi n'abari hejuru hazogera igihe avyishura murakoze akoze cyane jewe ko vyerekeye ivyo vya politike sihondi ivyo n'ibindaba nama nabivuze bamuvuga ibibaraba turi uri muri entertainment guma muri entertainment reka gukubita agatwa aho bitakuraba ibisigaye jewe ndagushigikiye nama nabivuze hari abantu ngaba badashaka kumva abo bavyeyi banyu babibarutse bifitiye icubahiro mubazana mu nduru zanyu no mu mishiha yanyu mushaka iki ivyo bintu nama nabivuze ndabisubiraho gusa nta numwe ashaka kumva Virginia Seals ndakumva turakumva ni kubabwira bakareka ivyo bintu bafise ivyo hari ibintu vyinshi cane gose vyo kuvuga gutera inkuru no kugira iki apana kuza muburiranira indero kuko guys d'après tout no kwimaramaza no kwitesha agaciro hari ibintu igihumbi n'ijana bishobora kuvamo umusaruro uwo mwanya wo kuza gutangahanye no kuvuga ibidakenewe no kuguma batukana umwanya wose je ntumbaze n'ico nabikura canke ngera tugwa mu byo tutazi gusanga babikuramwo ikintu twe tukaza kugwa mu bintu tutazi depression bagomba kutuzura muri depression no kudutera indero oya nukuri nibarabe babihebe kandi nama nabivuze ubu ufite n'ikibazo n'umuntu araraba umuntu direct ikibazo ni kimwe nimba dushaka kubituza none iyo wowe nk'ubunye kuri panel uba uriko wumvise nk'umuntu atutse uwundi kuri ku muryango wiwe ku muvyeyi n'igiko cyo ukora kuri uwo mwanya uguma tibura umuha icicaro kubera iki kandi uzi yuko ariko avuga ibintu bitari bizina ese koko umuntu abakwiriye iyo pano yawe ese n'abantu baba bariko barakurikirana kuri batigera bavuga ati ibyo turavyamirije mu makomantere kubera bakunda hahiye bakunda kumva nakare kacyoza uwundi kandi ivyo normalement suko vyakabaye bimeze jewe je suis pas contre yuko abantu bafitaniye induru n'imishiha baza kubihana mugabo ariko kuri bamwe nye dukorora bagaca basubira kandi bakagenda bakavuga nabi ngo ibiki namwe muca musa kandi mukabashigikira ubu niko boshaka bakakuvuga nabi ariko biyubashe canke naho umuntu akuze akabona bazana mu by'abavyeyi n'ibitsina gaca koroka gahava kuko nawe ne biramumara amazi amahoro bagenza amahoro mwese kandi ivyo bivuga abantu bafise imiryango Chimamanda bivuga abantu bafise abana Chimamanda ari ngaha yes sir man guten tag Ramansa Safika Nikaya aruvuze ngo bavyanze muri komantere baca baba block Genesius akoziki ndakubwiye usome komantere
ndiko ndazisoma ushaka ndazibloke none. oya ureya jiseko simwe mu baha ama platform Nizere ko kuri nuzenya nta muntu n'umwe ari muri bloke kuri nuzenya yanjye. No abantu tubloka mu commentaire n'abantu bariko barabwira abandi nabi. Ntabwo bariko barahano bawe kubabwira abandi nabi. Urashobora kubona commentaire umuntu abwiye undi muntu ngo ati ntabyo sinshaka kubisubiramo gusa n'umuntu abatutse uwundi kandi aba ariko mu bintu bitamuraba niyo mpamvu. Gusa nta muntu nibaza yuko bamaze kubloka muri commentaire karatanga impanuro. Mwiriwe na mwaramutse. Mwiriwe cyane. Urumva Genius singiye kure y'ivyo yoza kuravuga mu gihe dufate jewe na yoza ngadushamiranye ukaba uri hosta ica mbere coco amakomantere urayihotsa ica kabiri nombre y'abantu baba bariko barabakurikirana urabihotsa ica gatatu mu kugira ngo ukorore umuntu uramubwira ati iryo jambo uvuze si ryiza ndagukoroye unyihanganire akagenda abitse urumva ugaca umukorora aho urumva ntasubira kugira rya shavu nk'aho umwe ngo uwo mukorora atagira kimwe amubwira nk'uko tubizi neza yuko aho hambere yoza yatanga amanoweli kenshi wumvise akubwiye noweli akaba agukoroye ego jewe vraiment sindababeshe ndi umuntu wa mbere oya ahubwo nari nase kubacira mu ijambo mugabo nashaka peut-être menye topic murakoze bamanda bivuze yihuta kugira abantu ntibari bwaze abishoboye yosubira mu tuntu nyamukuru yaravuze atarinze kuvuga vyose hama ku kindi osi ntatevye cane nkuzi ndashobora kuba ndi umumodereta kwa Genius bambe kwa Genius kasanga ndiko nshwana yusa dansoka nawe ucuvuga ati rore modereta ya nkorore modereta urumva uvuga ati rero modereta ariko je m'excuse ngenda gukorera ibintu uvuze urumva kandi na modereta usanga bavuga nabi ugasanga birangiye ukuntu kana amatwi asumira ngo hari abantu basigaye bagura amakonti bakagurana na bene ku buryo baduga bakivuga ibyo bishakiye wagira icyo uvuga bakagutaburira ni ukuri kw'Imana bakagutaburira muri commentaire ivyo vyose n'ibintu no kwisuzuguza kuryo umbaze rero ingene babikora je narabivuze n'ukuri uzotwori ivyo twamagana nimba bari mu nduru rimwe na rimwe nibakora izo nduru kugatwe kabo bagira ahantu bagawe Kristo mugapana yuko ugenda ukazana ngo ngoma ndaguhe mama ngo ndaguhe nyoko uzana mama wo ibitsina uzamura ibiki n'ibiki ni nka bya bintu nkunda kuvuga byuriya muntu yitwa nimbari gasuku nawe nkunda kuvuga nimbari gasuku nta kuntu bavuga ngo uje guhanura ngo umukuru wambuye ishati amabera ari hejuru nkabijya nkaje ntabwo gutega gutwe hari abantu batazi uburyo bashobora guhanura ngo bariko barigisha aya mbwa birababaje vraiment kandi barakwiye kubihagarika tugasaba tugatera inkuru nka kera bitwengera bakitwengera hari ibintu nabwiye dufise amayide hari abantu bafise amayide menshi abo tugenegene turabafise aho hambere mugo unye ni guhana ivyo imishi sinzi nyambari iverekeze kurabana ewe baratobesha twari twasavye yuko Chimamanda yadusubiramo ku bantu batari bwashike bakavyumviraho n'akayako yarasenga ndazi yarafise icyaza kubivuga Chimamanda babwize neza kagerageza mfe kubihuragura ngaha nabihuraguye bwa mbere usaje bikintu hano nari navuze nahereye ko bino bintu bijanye n'indero kubera ko hano kuri TikTok dusigaye tuduga tugasangaho abamama kandi abo bamama n'abarundi bafise n'abana baravyaye wejeho witwa nimbari baby me twarabiganiriye avuga ati ntabwo bijya bizokongera bagaca bagenda bakaduza ngahi ivyataye umutwe b'abarundi bari hanze rero umenga mwari muri Amerika niburaho nimbari umugore nimbari umugabo ntabwo mizi wamuduza ugasanga reka tukumuna akoresheje ibitsina bya papa wiwe bya mama wiwe ugasanga abarundi bariko baratwenga baryohewe bari muri murale mugana ntibamenye yuko bariko birabagayisha ibyo bintu bisabwa yuko bihagarikwa kugira ngo twiyubahe kandi umuntu ariko akoresha n'ibyo bintu abafite ikibazo cyo mu mutwe bisabwa yuko tumutahura icya kabiri naco nariko ndavuga ngaha ni ku mukobwa yitwa Ne kabaga bise ngaho buntu zumengana nimara amashisheti ngaho urya mukobwa ageza atera ubwoba abantu biri mu rwego rwo hejuru akarureba kuri status yiwe yagireke gerande ashira ko umukobwa bita Kurini uwo mukobwa bita Kurini ari hanze mu mahanga ariko ategura kuza mu Burundi
mugabo kandi ariko kagomba kumukuramo amafaranga kuri status kaca kandika ko ngo uyu mukobwa ngo yaratuse ngo udukurira ngo perezida ngo rero ngo agomba kuza mu Burundi ngo mube muratangiye baca bahurira hano kuri live uyu mukobwa kuri ne arabazane izo audio ndazifise hano no mu kandi mpava posting aramubaza ati bijya bintu wambesheye urafise ivyemeza ngo nta vyemezo kwise ngo ariko ngo barabimbwiye none urabifise uyu munsi bamuhamagaza ngaho bakangirira nabi wo vyerekana gusa ndabibona ngo ariko wati uko ni kumucisha umutwe kandi ako Kanerina ati murabizi ndiko kapfugishije ri uriya muririmbyi ari muri Amerika yaza mu Burundi ngo ntamuhaye amafaranga murabizi ako kanuza Kanerina ati niko kari kugerageza gupfungisha hose ako Kanerina ati niko kaguma gateraterana ngaho abarundi bari hanze ngo basa ngo guhaguruka ngo bavugire ngo udukurira ngo bavugire Uburundi udahagurutse gatangura kugutuka ubu Queen yakamwiye reka je kushira muri politiki sigomba kuza kuja mu bintu bya politiki ngoya ngo haguruka ngo uvuga ati je sigomba kubijamo ngo gutabivuze rero ngo uzokabona ico nagombye kuvuga rero uyu Queen akaza mu Burundi agahura n'ikibazo kubera neri amenye yuko hazogera igihe abibazwa kandi ikindi nimba yitwaza ngo arazwi muri iki gihe kubera yitwaza ngo badukurira ngo n'umuryango ngo nabo mu muryango n'ibindi bitandukanye ngaho igihe batazoba bakiri muri kijya kibanza avuga ngo uyu munsi ngo niwe mu muryango w'abakuru ivyo yakoze byose azobibazwa kandi azona vyishura nihenda rero Queen akagira ikibazo bitewe na ni ikibazo cyonyine ubazoba bikoreye nawe namenye ko afise imiryango bizokwijana bataruciye tuzogwicira. Thank you. Okay, mugabo Chimamanda kameme urazi yuko ujyanye Niranate novuga gute no vulgarisateur wa gouvernement niwe ajejwe kuvugira abo bantu bose ba gouvernement ntabijejwe nandika kuri Twitter baramufollowinga sana haritonesha aravyikorera wasuka ngo arabijeje ngo ajeje communication muri gouvernement oya mugabo niwe avulgariza ibintu pour la jeunesse ndavye abantu bamufollowinga ni benshi kuri X no mu bantu ariko hazogera igihe iyo hazogera turahura hazogera igihe muramaze guhuraho ntitura ryashano ntaho twahura no tuzahura turahura muri deba n'ubundi tutarahura urumva tuzohora tu ya uraza umuntu ukamutera ubwoba abantu oya ntabwo oya ni muri dire gato oya ntabwo ariko matere mbonye abantu bato no mu bantu bato ko batera ubwoba umuntu agomba kwenzera mu gihugu maze commentaire ama emoji murayaza ama emoji ariko matere mbonye ya Beni kora hit bivuze gute yo commentaire ubonye ni Nyabaki Genius akwambaza ko muzohurira muri deba kwa komeye neza mu mutwe naje nta kajambo munyumva ko muga commentinga tu mugome mu commenting nta kajambo munyumva ko jewe habaye abantu bagoma bakomantinga ama emoji ngaha ibyo birabaraba ngaho zanjya ni bya biryo. Okay. I get yeah. Rero hiti mubisigiye gusohoka. Bonsoir. Yeah. Bedaraje turagowe kanihoreye. Wacha bitubuza, ntubitubuze be. Nana kimwe mbuza Chimamanda. Je kubaza tubazo. Evite kima. Sawa. Jewe shaka kubanza Julius. Jewe kaya dazi kwa rumuntu w'amateka. Uyu mutipe wamuhuje na Kaya kuri suje yitwa gute? Sije kabisa nyine yamari bangura bizi twimeye umunsi washitse. Wowe muhungu ramuje nta wenzi sinzi wari we giye. Bro. Nimba hari umuntu akora ama video y'amaskandale i Burundi. Sije batakota Julius sinakubwiye vya vrai wari. Oh yeah, I don't know him though. Jewe urana ngo namba yitwa ngo korande namba yinga ngo gukoresha umwanya
iryo zina ryonyine ryanyishe Yagenda mukoresha umwe cyatumye abahuza. oya nuko nawe nyine nuko yaramukeneye yakurikiranye ikiganiro giheruka cavuga ati ngo watumiye abantu batera bafise nosi mu byo bariko bavuga ibyo batazi ofete wewe yanyumvise ndi mu kiganiro hamara bwa tujya muntu muramuma gatonya jewe aba ari je tuvugana ndamusigurira ibintu bimwe n'ibindi ndamutahuze umva abafane ba Kaya Freedom ndabasabye mugume mukomanta ama emoji menshi Kaya urasohora indirimbo umenga vuba amagi n'amavoka amagi n'ubukwavu n'amaboko kuri YouTube witwa gute Kaya Freedom nyene je hose ni Kaya Freedom nyene Chima man. Yes boss Urabona kujya kuntu oruvuga ukuri and then akababa kwake n'abakata urabizi experience urayizi. Yes Jewe ofu harya Jenny Condi. Jewe umuntu akora ibintu biri ampe perfect. Andeoro harya reka kwanga umuntu mugabo igikorwa akora irumva iyo cyumuzana ukamuhuza ngo umuhuje n'umuntu akora bimwe sawa mugabo kumuhuza na Kaya uko ngene nzi Kaya n'ungene nzi yo muntu ni ibintu biri different cyane mugabo nk'uyo iyo umuhuza na Nerinate nari kubitahura kuko bari muri memes game urabyumva donc jeni bazaye uko komeze nkuri aho nta n'ijambo nayo mazonyumva general meme na discussion yabaye nka simbizi igihe bahura na Chimamanda simbizi nazi ujye wewe na umva simbizi ngo sinarinzi ko baza Chimamanda nakubwira ujye twaramuhejeje sinarinzi ko afise nivo nkijya narabaye desu cyane uyu rero wewe koresha umwanya oya mugabo Ben utarumviriza umuntu ntomenya ikiba kiba murimwo burya iyo umuntu yuguruye cheno yiwe quelque part uko yiyumvira mu bwenge uramubona yes yeah mugabo ari ibindi navyo umenyeraho umuntu bivaye na deba yahuriyemo n'undi muntu kiretse nimba uzomubaza ibitajanye n'ivyo bindi peut-être kiretse kuko jewe vraiment je namambwira abantu jewe ndi responsable y'ivyo mvuga sindi responsable y'ivyo abantu batahura mugabo abantu umuntu ukuri urakumubwira ukamufasha mu buzima agufata nk'umurobere nk'umwasi c'est son affaire agukunda akaciyumvirako c'est son affaire nka jewe nk'uyu unye nzezo kumviriza peut-être urashaka gusanga afise yindi intelligence dushobora kudekuvura mugabo urazi ko sense yonyene y'u Burundi ayo makuru mbise ko tarawe yazi sense y'u Burundi imaze kumupfunga kangahe yakumva oya Kubera umva we genius abakonteni uwo bagize muntu arashaka kuzosanga ariko aravuga wenyine mo urumva je ni kubera abamenyesha bakuru y'u Burundi turavugana tuje turazinanye uyu mutipe aramaze guhabwa remarque na sense zidasanzwe umuhosting ariko arabyumva jewe nibaza yuko Vinicius urazoraba ukungene utumbereza ibibazo tuzomuha umwanya nawe tumwumvirize kuko arashobora no guprovoka jewe sindamuzi mugabo ni inquiétude je ne confirme rien ni inquiétude arashobora no guprovoka aho usanga yagiye kwiga amakuru ya Kaya yose rero ubu muntu gatoya mufasha subiza no muntu muri comment usanga ari muri kuru daki hari umuntu muri comment avuze ati kuki ushigikira abanyarwanda bazije jewe ati kwera kushigikira abanyarwanda ngo barya ngo sha n'inzoka okay reka fatire kuri ibintu Ben yaravuze ati urabe icyo umuntu abari karakora utaravye ku muntu jewe se uvuga ngo ndavye umurundi cyangwa umunyarwanda cyangwa umunyamerika kare siroza kubanka ndiko ndabazizusa mbere y'Imana nini cyaha nimara gupfa nanga umuntu nta n'igisibo mu juru nzobihembego jewe uwo twiruka n'umuntu aba yankoreye ikibi ku gatwe kiwe kandi umuntu naho yoba yitwa umwasi wawe ujya muntu agakora ibintu bizima nzokunda bijya bintu bizima kuko bijya bintu bizima nanje ndavyize bizongerera inyungu byongere bifasha ayandi matiku ndashire ku ruhande kuko burya hari nabo tubana kadara basi bacu tutabizi murakoze rumva nivyo nibonye kandi jewe j'inviterais vraiment
ntihagire urwaruka rwinjira muri ibi bintu vy'amaduru. Jewe nabo twari kumwe aribo nagiriye teams kare. Jewe nababwiye ntihagire umuntu n'umwe abinjizamo amacakubiri, kubera umwasi wa mbere dufise mu Burundi n'ubukene. Umwasi wa mbere dufise mu Burundi n'ubukene. Wa mujene we umuntu azokubwira muje kugwana ingwano yo kugwanya ubukene urayijamwo. Donc ibintu vyo gushaka kwinjizamwo ibintu vy'amacakubiri canke ibiki, donc ngo abanyarwanda canke iki, jewe muzosanga buko mwinjira muri game y'abandi bafisemwo ama inter mu gatahe bafise umwasi dufise nk'umuntu jewe yofata gwaruka akarujana mu bintu vyo kugwana niki, arabanza nyereke ko abana bibo babe bategetsi bagiye ku mustari wa mbere. Ndagira umuntu amumera amashi. Thank you. Bambwirire bavyumve narabonye n'umuntu n'abantu ngo kuri social media ngo Beni ngo urafise influence ngo urashobora kuvugira Uburundi. Ndavugira nti jewe iyo ngwano uko murashiramwe umutegetsi arabivyibinyigira nyene ko mwebwe muri abantu bato, abantu baba influencer kuri rezo sociaux muri abantu bato cyane. Nihagira ikete yandikira umutegetsi hama nzomenya inyishu ndamuha, kubera ko ushaka hageze ibintu byo gushaka gushwana no gutukana n'ibihugu umubiriza abana b'igihugu baje muri ivyo bintu, ama hageze gutanga akazi mukarimakazi none bagahindura. Jewe nta no mubaza ati aho ushaka ko shiramo umwana wanje n'ubuzima bwanje, nyereka ko umwana wawe ari imbere ku mustari wa mbere. Donc twa twaratereye hariho komantere mbonye ngo yuza ntavuga politics though agira ivy'ama pranks, I guess. So I think this guy do pranks. Vyihoze ivyonye birabisha urumva. Donc uyu mujama tuzogira deba uyu namba rinde. Oya ntabwo ari uyo yuza. So ariko aravuga okay. Jewe niyo message nagira ntange muri ibintu byose vy'ama crise y'u Burundi n'u Rwanda. Nagira jembwiye ugwaruka tungana ugwaruka ruri muri generation zacu. Je narabonye ingwano nyinshi kuva izano na ntwacu ubwenge narazibonye. Ingwano za 2015 nariteruye ibiziga vy'abajama personnellement. Bambiye Beni. Na muntu yoza kumbesha ngo ariko aranyumvisha ngo umuhutu canke umututsi ngo canke umunyarwanda n'umwasi wacu. Jamais. Umwasi wa mbere dufise n'ubukene. Umwasi wa mbere dufise n'ukubura ico turya. Umwasi wa mbere dufise n'ukubura akazi kw'abajene. Mwege rero uzokwereka ngene urwanya uyo mwasi uragenda, usigaye azobashaka kuguta mu mwobo. That's all. Cyo ndakize bazoshake abapeti tuzinanye bari nyuma yanje nabo tuzinanye, aba bakaya n'abacima mbande barabizi ibintu twahitiye mu Burundi, barabizi barakutse. Donc nta muntu yoza kitubesha ubuhonyi. Ya majojo twizere ko ya majojo yose ariko arabwira. Ajeje mugira umunsi mwiza. Kandi ikintu gitangaje rero gatoya, ikintu gitangaje ngaho ni kubera ko abo bavuga ngo nibaze rukambaye azokwiruka bariya bariko barabashira ku mirongo y'imbere, abaribo batekera bigiye bagende mu bihugu byo hanze kurira inyama n'umusosi. Mugabo wewe wagwikwegeye uri ngaho uri kurakubitwiza kundi tugomba rero twavyirengagiza tukabushira ku ruhande mukareka tugakundana. Ubu ariko babigishiriza ku bukwavu mamani amantre n'amabera ku bukwavu n'amagimi. hari ikibazo cyakubaza kimamani. Yego none je ndagukurikirana cyane kuri Facebook kandi ibyo biri gura postinga ku munsi ndabikurikirana gose. Mboze abantu bagukurikirana je ndi mu bambere. Eske kuvaho abanyarwanda bagiye kuja baje ku marezo sociaux batuka umukuru w'igihugu bavuga ibyo bishakiye, kubera ikata n'umunsi no murigera ugira icyo bivuzeko. Murakoze cyane. Jewe nirinda kuja muri ayo matiku yo gutukana. Ico nico nirinze. Kubera ko niba bagiye hariya bakavuga ibintu bari ibintu by'ubwana, je ngacengera gusubizanya navyo naje nzoba ncitse umwana. Ibyo sindabikunda. Ugomba urabihoza ugakora ibikurabo. Kuko naje nabise abantu bantuka. Muga nkibandaniza nkuri ibindabo. Hanyuma ikindi kigira kabiri nacyo. Bijya bintu bavuga babikura iwacu kuri twebwe.
ubu zone hari umuntu iwacu ataruse nenze kuvuga amazina ugazobona umuntu arazamutse urumva rero ngo jewe ngo hano ngo Burundi mubona ngo busumba Amerika kuri iyo bahita na Amerika na Canada ngo ni nto ku Burundi ngo Burundi butunze kubarusha urumva uba witanze kandi nawe urabizi ikibazo gihana abantu bariko bagenda n'amaguru bana batagitoro babandi baca baza bagafatira kuri ibyo bintu bakaba baradututse wowe ugacuhaguruka uti reka gerageza nkingire aba bantu bacu bavuge neza basibukebuke ukagerageza ugashiramwo umunyu ugazobona ejo baragarutse ngo rungana ngo n'umusozi ngo Kilimanjaro mana yanje ugazobona basuye gufatira kuri vya bindi baradututse ukagerageza gusubira gufuka vucishemo akantu keza ugazobona ejo wundi arasubira agarutse ngo urumva ngo jewe ngo ubukire afise ngo n'amasasi ya bro nitwege tubitange nitwe tubiha niyo mpamvu naciye numa ndaceceka mumbabarire mwafasha Chuma mana aho ngaho kagira icyo mbabwira nanjye reka ngira icyo mvuga koraho ngaho genda umunyarwanda sibyo tubwire nta kibazo icya mbere mbanza gushimira ni space tugize kandi harimo abenshi bavuze ibyiza hari n'abareba inyungu zabo ku giti cyabo sibyo ndabanza gushimira uyu mugabo Chumamani ni umurundi ariko 100% akoresha ukuri ntabwo mbivuga nk'umupolitisiye ngenda avuga nk'umunyarwanda sinzi niba muri kunyumva yego reka wenda tugendere kuri nyakubahwa perezida wanyu ntabwo wenda ku ruhande rwanjye simusuzugura ariko ukurikije abandi ba perezida bose ukurikije speech ziwe wagira nta muntu ujya umutegurira aho ngaho rero kuvuga ngo abanyarwanda baramutuka yego biritirirwa abanyarwanda ariko reka ngusobanurire muri aka kanya abanyarwanda benshi bamaze kumenya gukoresha YouTube bayibyaza umusaruro si ukuvuga ngo ni perezida wanyu gusa aka ereri kabonetse abona kamubyarira views ahita agashyira hanze kugira bagafungure abone views ariko mwebwe mukabibona kuri kote ko bari gutuka perezida wanyu hari utuntu akora ukagira ngo ni umukomediye ntabwo ari umuperezida jambo ukoresheje ntibyikunda kubandanya uvuga muramukoresha amajambo mbabarira amatwi please bavuze ko twari kumufasha ibi nibyo nanga rero no Chimama ntashobora kuba urashobora kumuhanura none gutubwira no Chimama umukuru w'igihugu hari amajambo ntufata umukuru w'igihugu ndakumva umukuru w'igihugu hinga gatose ndaheze umuntu avuze ibintu atari ivyo mubwira uti iyi mvugo ntusubire kuyikoresha ntabwo yiyubashe uko niko bahanurana kubera ko wakira ukajugunya ni wa mutima mubi ubushize mu muntu ivyo ni byo nabanza yagarutse nabanza kosora ijambo we ni kubyumvisha muri context udashaka kuyumvamo sibyo ntabyo numvise muri context nashaka kubyumvamo nashaka gufata umuntu w'umukuru w'igihugu uvuga ati ngo ni umukomedi uraza akazi umukuru w'igihugu yavuze ati uko bisigura uko ariko kose Moses wibuke ko haruguru navuze ati ndamubaha nk'umukuru w'igihugu Moses yamaze gukora ikosa nimba unabyubaha ureke kubandanya uvuga ati ndamwubaha mugaca ushaka gushiramo imigani myinshi no niko byumvishe muri contest ntashatse kubivugamo nta kibazo uragenda basirondera handi ugenda kubibwira abaza kuvyumva muri context nababwiye ati abanyarwanda ni inzoka guys wumvise unawe no Peter ntavyo kuvuga ngo abanyarwanda n'inzoka igihugu kuno yaragahanyitse nyene yakwibaza yagera ko rutabumvise rero yaragahanyitse nta banyarwanda ni umuntu umwe yanyereye
yego reka mbabwire n'abindi baragira ku marezo Nubwo avuze sosiyo kuriya, bashaka kutwifatira reka turabe Peter jewe na Chimamanda nta muntu azogenda ngo atuke umukuru w'igihugu Peter ngo turiko tuhaye ijambo duhaye umwanya Vincent duhaye umwanya igihugu nabi yego kose Moses, reka mbabwire Peter duhaye umwanya Vincent reka mbabwire nubwo avuze kuriya abivuze mu buryo wenda nawe atateguye ariko mu by'ukuri twese ari umurundi ari umunyarwanda twese turi abantu sibyo kandi bino bintu twishyiramo by'abanyepolitike usanga ari twebwe biguye nabi kurenza abanyepolitike bo bimereye neza aho baba bagiye guys igitekerezo nabaha ni iki kandi gikomeye twe kumva ko ari umurundi hari umunyarwanda twese twumve ko turi abantu kandi abarundi twese turi abavandimwe guys ngende umunyarwanda ariko nkunda n'abarundi cyane ngira n'inshuti nyinshi z'abarundi nta muntu wagirira nabi umurundi mureba nk'uko nanjye abashuti banjye nabo bangirira nabi babireba ahubwo abanyepolitike badushyizemo ibintu bitari byiza byo kumva ko abanyepolitike runaka niba yanze umunyepolitike runaka natwe tujya twanga abo bantu kamemu n'uwo politike y'u Rwanda ifite icyipfa na politike y'u Burundi ntabwo ari twebwe abaturage dufite icyo dupfa twebwe abaturage tugomba gukomeza guhuza tugasenyera umugozi umwe by'abanyepolitike tukabishyira ku ruhande hanyuma icyo kintu cyo kuvuga ngo perezida wanyu n'umukomitiye ntabwo ari byo pe ntabwo perezida aba umukomitiye sibyo muranyumva turakumva ntabwo umuperezida w'umukomediye niyo yavuga ijambo mu buryo butari rikwiye kuvugwamo inshuti yawe ubundi aho inyere birenzaho utwatsi ntabwo uyita hanze mu by'ukuri ntabwo ari umukomediye pe icyubahiro cye aragifite nk'uko na perezida wacu w'u Rwanda nawe afite icyubahiro cye tumugombwa bose ni abanyacyubahiro icyo bivuze ni iki bose turabubaha hanyuma ikindi twese abarundi abanyarwanda twubahane guys ibyo gutukana tubireke kandi ibintu bizakugaruka neza byo gutukana tubireke rwose ahubwo twimike urukundo kurenza ibindi bintu tuvugane ibintu bya business dupanga ama business nk'ubu mfite business mu Rwanda natekerezaga kuba nayagurira i Burundi sibyo ariko ibyo bintu byo gutukana iby'abanyepolitike n'ibiki nyine nibyo byica ibintu ahubwo mureke twebwe twiganirire ibyacu by'abanyepolitike tubireke tumenye aho tutabizi merci beaucoup Vincent sinzi ko Jaja nafise akabazo okay merci beaucoup ndashaka kubaza Peter Nkurunziza Peter urajya Jojo Peter urajya Jojo kuri bisabwa ko tubishigikira mu gihe ibyo bintu bihari mu Burundi nta connection ari ku murango utelefone umuntu bro urabibaza perezida uzuyimubaza arase WhatsApp yaratanze nimero ya WhatsApp uzumubaze perezida ibya connection ari abantu giye tuganira bakanambira bati aha kugira ngo kuri ko ndiza gusohoka wenda runaka yavuze wenda reka mvuge uwacu n'urugero sibyo umunyarwanda niba avuze Vincent ntagucire mu ijambo iyo uvuze yuko iyo uvuze yuko bamwe babikoramo nko gucuruza ariko ntitwibagire yuko hari aho ibinyamakuru bikoreshwa nka propaganda ya politiki y'igihugu runaka umva byose ubishize muri nuzenya muri fasi yo gucuruza aho naho aba ari iyindi nzira aba ari ntiwibaza yuko hari urundi ruhande utari kurashaka gukomozako canke bose baba barakuzaniye raporo bakubwira ati Vincent twebwe byose tubikora nko gucuruza ntabwo njya mbogama buriya mvugisha ukuri sibyo niba n'ubushimisha wenda nk'ubu nkababwira ngo njyewe ngiye kuba wenda umuyobozi w'Uburusiya n'urugero deja bitewe n'ukuntu hano muri Afurika tuziranye mwese mwahita mushyira ku mbuga nkoranyambaga zanyu uti dore umuntu uri kuvuga ko agiye kuba wenda umuyobozi w'Uburusiya sibyo nka kariya kantu wenda perezida wanyu yavuze ngo Burundi buruta Isiraheli harya nibyo
ntabwo yego oya yavuze ko ubwato bwa Nowa bwakorewe BJ hama buca bufata Rusizi bugenda Israel. tuvugisha ukuri ko wowe urumva bidasekeje babyihoza babizi ahubwo shiramo kandi emoji kamwe ugutwinga Chimamanda kuvuga none Chimamanda kuvuga ko bitwengeje ko ntumvise utweye oya je natwe yewe birasekeje ijambo nanjye ariko pe umva abantu buriko muratwenga mu bishanga ama emoji ama emoji menshi turabasanga erega bitwenza ni kubera ko twebwe tubishyiramo inzigo nabijya n'ibintu bisanzwe kubitwenga biratwenza vrema biratwenza birasekeje ubwato bwakorerwa BJ gute hama bukaca mu Rusizi bwaciye barabikoreye ku mutwe ukambabwira nakandi abantu bari bahanze ubukwavu n'amagi reka mbabwira kandi kantu gasekeje nikize kubona avuga atanga speech Vincent twakumvise sinzi ko twoha umwanya Peter nawe akagira ico avuze njye ndasaba ijambo rwose na Deje uri mu nduru tugomba tukumanura urihangana nashaka gusubira kuri Chimamanda igihe oya Peter we hari ikibazo utarishura uragijojo ico kibazo nta nyinshi ndagifitiye sawa urajyaga kwavu nagira plone tuje ngavuga ngo dufine Peter je nakubaje urajya maji sawa mureka bazo ntaje mureke Peter urashaka kumureka Peter ukamu umwanya kabaga uramwama ijambo kare ngo ndamubaze nanjye ndasaba ijambo mukanya de happy kumwe ugomba kugwana umuntu uri kurya Peter urashaka kugura mic ukavugana na Chimamanda Peter ingo ndakuretse ingo ndasubije jojo mugabo gogo igihe Starboy karavuga ati ni umukuru w'igihugu yatowe n'Imana nuko mwaciye mukomera induru rimwe ngo washatse kuvuga iki washatse kuvuga yuko uburongozi bari mu gihugu cyangwa umukuru w'igihugu hari mu gihugu atigeze ava ku Mana bashaka ko nzi ko ukunda kuvuga ibya Bibiliya nabanze neza muri Bibiliya hari ahantu handitse ati nta burongozi buva ku Mana utava ku Mana nakama nkaba nabonye watwenze ko umengo ntumushigikiye mu jambo yavuze bashatse gushika kuki icyo gitekerezo kuyobora biva ku Mana icyo gitekerezo kuyobora biva ku Mana ariko ntabwo ari abantu bose ibyo barimo biba bivuye ku Mana hanyuma twese muri rusangi turi abantu b'Imana ibyo turabyemera tugiye muri ibyo bintu ngo nta buyobozi butava ku Mana hari igihe ubuyobozi bushobora kuba bubi Imana ugasanga yamwemereye ko urya muntu hajya ahantu koko ahagera mugabo ujya abona akagoma yitwara nabi yamara kwitwara nabi burya buyobozi bugacika bubi ubutavuye ku Mana reka nabwo nk'akarorero uri mu mugambwe Peter uza gute ndimo mugambwe uri mu mugambwe ndimo mugambwe mugabo remera yuko Senderi yagwanye gatsinda nivyo ndemera ko Senderi yagwanye none bariya yari kiragwanya ntubona yuko yari kigwanya abantu ivuga yuko bariko bonona igihugu kandi ari ubutegetsi none tuvuga hade ko bariko bagwanya Imana kiriya gihe bo barafise impamvu ariko baragwanira kugira baje kugenda bariko bagwanya ubutegetsi bwari buhari none bariko bagwanya Imana ariko baragwanira ubutegetsi bwari buhari ico gihe natwe ni muri ubwo buryo rero Imana yashobora gushigikira umuntu afise ivyumviro vyiza ikamushigikira ku ngoma yakoze ibi Imana ntimushigikira kamubaze reba ibintu ubutegetsi Vincent n'abandi barakeneye kuvuga Vincent umva n'ibibazo bya mbere ntarabyishura hari ibibazo nka bine atarishura ibijanye n'ijojo agakwavu amagi ibyo byose ntabyo arayishura anza murindire ufite ubwenge nk'ubw'umwana wewe waba ari tayari ari capable yo kugisubiza akagisubiza kibaze turacishura jewe ndi umunyarwanda ariko imyaka yanjye y'ubuto myinshi ifatika imyaka de base nayimaze i Burundi ni naho navukiye
mu ntara ya Kirundo muri komine Busoni muri zone Murore. Ubwo bishatse kuvuga ko n'igihe CNDD-FDD yazaga mu gihugu nari ndi mu gihugu, yewe ndi n'umwe mu bantu baririmbye indirimbo ya CNDD-FDD bazamura n'idarapo ku irembo iwabo mu rugo aho nabaga. urashobora kuyituririmbira iyo ndirimbo wowe uyibuka igitero ca mbere ushobora kuba yari hit Shobora kuba nabivangavanga ariko ndayizi pe. okay turirimbira igitero ca mbere vanga ntaco burya turayitora Reka mbivangavanze kuko ntabwo nkibyibuka kubitondeka ariko nabivangavanga. nta kibazo bivangavange tubyumve. Abo bavuga ngo CNDD-FDD ngo mizero y'abarundi ni byinshi. aho uri kuravuga nturi kuraririmba yampaye none unjyanye mu byo kuririmba none ibintu byo kuririmba nibe wavuze yuko nta bintu byinjya byarimo mu bayiririmbye wavuze yuko warimo mu bayiririmbye. Ntabwo navuze ko nari ndi mu bayiririmbye. Oya yavuze ko yararyohewe yari mu bandi ba peuple bariko none kumenya ikintu ntibisigura ko uzi none umvuze ko uzi indirimbo bisigura ko uzi kuyiririmba. Hashize ni wenda ibyo reka tubyihorera. Reka wibuka ho bari n'ibintu byo byari bijanye n'indya canke n'uburiri. Indya. Ndiko ndabaza Kayora ashobora kumureka akabaza ikibazo. Okay sawa. Urumva uri kuramushiramo ibindi bintu ataravuga. Ingingo ya mbere nashakaga kuvugaho ni igendanye n'ibi ngibi urubyiruko rw'u Rwanda n'urubyiruko rw'u Burundi rwihaye byo gutuka abayobozi ku mpande zombi. Ugasanga umurundi aratuka Kagame, umunyarwanda aratuka Neva, ibyo bintu nibyo nashaka. Wenda icyo nemeza cyo ni igice gito cyane. Noneho ikintu kinsetsa ni ukuntu sindabona n'umunsi n'umwe Ange Kagame ari gutuka Neva cyangwa nabo bavukana. Sindanabona n'umunsi n'umwe abana ba Neva bari gutuka Kagame cyangwa abana ba Kabarebe bari gutuka Neva. Abana b'abategetsi muri rusange sindanabona n'abana ba Reverien Ndikuriyo bari gutuka Kagame ko abantu bajya amajojo n'ubukwavu. Noneho ugasanga abandi basigaye basaze ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga basaze. Kandi in case wa mugani wa Chimamanda habaye ikibazo, birashoboka ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwahinduka, ni ibintu bishoboka. Birashoboka ko bw'i Burundi bwahinduka, ariko ndakumenyesha ko bakimara kubona ko byageze ku musozo, indege zabageza mu Bubiligi, muri Amerika, muri Canada zaba ziparitse ako kanya, twasigara dutemana bo bagurutse. Ikimenyetso cya mbere, hari umwana n'umwe wa Habyarimana uri mu Rwanda? No one. Hari n'umwe ufite ikibazo? Hari umwana wa Buyoya uri mu kaga? Hari umwana wa Domitien Ndayizeye nubwo we ibintu mbona atabijyamo. Guys, tubandaye dutapuza tunasharinga live muzomugize neza. Abo bana b'abayobozi nta n'umwe ujya ugira ikibazo. Hari ikindi, nta n'umwe ujya, iyo bibaye ngombwa ko badukangurira kujya kwica bagenzi bacu, nta n'umwe ufata umuhoro, nta n'umwe ufata umwambi, nta n'umwe uri ku rugamba muri Kongo. Uburundi buriyo, nta mwana wa Nkurunziza uriyo, nta wandi uriyo, n'abandi bose bariyo, nta bana b'abayobozi bariyo. No mu bavuga amagambo ubundi ibintu byigwa byacitsemo de parti. Hari abari ku rugamba rw'amasasu, hari n'abari ku rugamba rwa social media. Reka tubaze Peter Nkurunziza kangako umwana we yoba. Peter Nkurunziza umwana wawe ni yari? nakubwiye ntutire kumbaza ikibazo na kimwe kuko umva je ndasurusha wewe ndasurusha kukubaza ikibazo cyose ushaka. Udashaka tukubaza ikibazo manuka hasi. Oya mujye mureka guterana imisumari nanone. Muvuga try hama turashobora guha umwanya Fabrice nawe akagira icyo avuze. Murakoze.
ya Happy avuze neza amashina yawe Happy. imana ntameze nk'uko yaguma murakoze hama nanje nari kuri live nariko ndakurikirana ibintu mwariko muravuga nukuri ni ibintu vy'ingirakamaro kandi ndi umurundi ikintu buriya nawe nashaka gushikiriza ni iki Uri umurundi wa hehe? umurundi w'Ubujumbura Bujumbura amajana. Nyakabiga okay. Ikintu jewe nashaka gushikiriza nashitse ngaho hari umuntu yitwa Vincent ahanini ndashaka gushikiriza ibigomba gusa n'ivyiwe je ikintu nashaka kuvuga akenshi politike abantu bakuru nibo bayikina ariko abantu ahanini bayihomberamo n'abanyagihugu batoya uno munsi iyo ugiye kuraba leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda imaze igihe kinini itavuga rumwe ariko abategetsi bobo hejuru bo babifise n'inyungu bariko barabironderamo ariko iyo ugiye kuraba amajambo bo bavugana ntasa n'amajambo twebwe abanyagihugu batoya tuvugana